mwabakobwa bo mu gisagara imwe ko matugira nibiki turasabye imbabazi nimutubabarire mwarengeje urugero n'abamama bakuze vraiment iyo ngeso yamaze kubandukira usanga mu busakoshi mu busakame hari ya fondote ngo zose ageze muri biro nk'uyo mu biro ivyo bintu nibiki kandi unduza rero ubimpuzu z'abana zazimvye umwigeme wese ageze mu bigero urumva aguma agenda kugura impuzu z'abana vraiment bagoma bagonganira imitwe urumva muri vayura n'abamama baheruka kwibaruka ugasanga umwana w'umwigeme ariko agenda kugura ubukote muri vayura bw'abana ugasanga ubujaketi bw'abana ko bwambara bigeme n'abamama bakoze vraiment baciye imvyaro urumva babandi bafise igituza higira ya umengana amabaro ya nibiki vraiment ko muratugira impuzu zazimvye akajaketi agatope ku mwana kagugwa 1500 ukagire ku 200 ubu body bw'abana bwagugwa 3500 ubu ubugire ku 30 ngo 40 none mugomba tubeho gute karashinga ninye nabana tuko turavyara tubone n'impuzu tubagurira kubera kungene mwahinduye shopping zanyu mwageze mu bana vraiment oya ni mureke ivyo bintu bitugeza ahantu muratubangamiye vraiment ariko nagomba ndabibutsa aha mu gisagara ca Bujumbura ni societe yonye nimwe itatubangamiye tubaniye neza iyo nayo siyindi ni Inox Music Company nico gituma umuntu wese ayituye na cyane cyane bariko barategura imanza za mariage abariko barategura amanama bashaka ko aba live streaming nta yindi ni Inox Music Company ingo udusange muri ABC Building kuri Avenue de l'Amitié nta handi ABC Building udusangaye muri society deneyo tubaturi cyanda kwakira nta cyanda kuzunguruka nati wabonye rero amamatire twamatukwereka amakamera ibintu byose biri ebana harapage ku mwanya nta handi bisanga ni Inox Music Company kantu taruzi rero baragukorera ama reduction hari uburusho inji uhashize ugiye kubitura ntugotwe ngo bagume baguhenda uzovusanga nawe uri kura faking ubuzima uri kumera nk'abandi bagenda kugura ubujaketi bw'abantu ugasanga ntiko bigenda neza cyane gose baguma babahenda ngo banga uraberewe ngo banze ngo gwagenze neza squatter nta gwagenze neza ama image kuko ntameze neza ntasa neza rero ni Inox Music Company niyiri kurakora ibikora nka mu gisagara ca Bujumbura mbese mu Burundi buzima turondere tugukora ibintu byo muri uturutu hamwe nawe uzovuga ati vy'ukuri ndahuye na company ebani dateye amazi y'isoko big up sana.